nihe haraze ko tubita badani mutirani wasigeho kwita jewe mwishengeri wacu hari habari bavuye ngira handi sinzi uko aho baravuga ngo daddy ndabwa nti Pakistan jewe sindi so ndumwungere wawe tiraje mamanda maze afise ukuri jewe ndise wa Kerina princess n'abaje Roma mugabo ndi imbere ndumwungere ugeze guhamagara data atari so yakuvyaye biologique data wo mwijuru wisanzwe abantu kudasoma bibiliya ushobora kumva umenga yatukanye ariko bibiliya hari handi byandika ivuga ngo abungere bameze gutyo ngo nibibwa vy'ibihwiji sivyo kuko yavuze ati ikibi kije umwungere akabona ikibiko kije yego ntaburira intama ziwe cengwa zihungishe ico kibi uwameze nk'ikibwa cy'igihwiji kubera iki urubwa bw'uruhwiji nibwo barosiga ku rupangu bakaje indani kuryama baze ngo abasomaho bazira rurakuga ruvuge muga baruzanira ibigufa canke ikindi kintu rugaca gwiryamiraho abantu bakiba bagasiga bishe n'abantu ikibwa cari hanze bacita ikibwa cy'igihwiji kubura umwungere rero niwe utegereza kurabira intama ko ziba zunamye ziko zirarisha ukarabiye amaduba zanana n'ibindi bikoko by'inkazi nico gituma ufise inkoni y'ubwungere uravyumva mugabo mu gihe satani ari karakanyaga abantu witwa yuko urongoye canke uyoboye uri umwungere wabo uri ngaho ijambo ry'Imana rifise none wumva uri iki urikibwa none uca wumva kuri iki okay Petero arandika zijya mbwa Moses avuga bazumve neza simbwa zimwe zimirizo zivise ubwoyo umubiri wose n'abantu Petero yavuze mu cyote cya mbere cya kabiri menga ari ahantu yavuze ngo iyo umuntu yigeze kumenya Imana akamenya kugororoka akamenya ukuri hanyuma mu nyuma akabivamo agasubira muri bya bindi bibi yahoramwe nguyo ngo yashizwe ko na wa mugana uvuga yuko nimbwa yadashwe hanyuma irazigaruka igivyo yadashwe kuvyo yadashwe ngo ni gwa rugurube noneho hongewe ngo nikindi cy'ingurube hongewe ngo n'ingurube yogejwe mu nyuma ikagaruka ikiva yanga mu vyondo mu yindi mvugo rero ibibwa biriho n'ibigurube biriho ariko nabungere bazima bariho ukabigisha gusumba itegeko n'igitsure ejo nibabona umuntu gira gutyo bazozihurutura bose bavuga ati kugira duhezagirwe nuko tuzitwara tukazikorora niho bazoshaka duhezagira none umuntu yazambanye agakorora kica n'uwagumanye wumva wo guhezagirwa arinde rero muri ico gihe rero abantu ntibaza ko gukorera Imana kwamaza Kristo ari kuja mu isengero gusa rero no batera intege bariko barakora gusa babikoreshe mu ntumbero zo kubaka atari zo gusambura Imana izoba bahembera kuko abantu benshi mwe nababikora n'abantu batasobanukiwe n'abantu b'abanyedini idini rero ritandukana n'agakiza kuko abarundi bavuze ngo ntawe uryamana akamurya yego sivyo Bibiliya nimba yavuze ati nimba udashobora kwihangana ni Paulo yabivuze ngo umere nkanje yego rongora umugoro yes reka tubahe ikaze mwese muri ko muradukurikira mwaba muri hano mu gihugu cacu ciza cyane c'u Burundi mwaba muri hanze yacu ariko mugashobora kumva ikirundi hariho abanyarwanda bumva ikirundi hariho abanyamurenge hariho abari muri diaspora ariko bakaba bakunda igihugu cacu ciza kandi bakunda n'ibivugirwamo reka rero mwese tubahe ikaze kuri televiziyo yacu tubasaba ngo mwebwe mutaragira subscribe ni ngombwa uyikore ko kiganiro cyo no muziki ratuma unayikora nimba utari bwanayikore ariko osi nimba byana kuryohera ibyiza ko partage abagenzi bawe kugira ngo bige rero no musi tuba twaje kwiga turinze tuzana umuntu tukamutumira tuba tuzi ko hari ikintu kinini aza kugusigamo kandi aza kubwira abantu benshi rero wowe ushoboye kugirirwa amahirwe hari undi mugenzi wawe uvuga ati reka partage kugira ngo mugenzi wanje nawe abyumve rero kuri micro muri kumwe na Mignone no mustafisi mutumira dasanzwe nifuje kenshi cyane gutumira ariko noneho bavuga ngo iyo ici mutima wifuje gishikijwe
sinzi umukozi w'Imana aza kubitubwira benshi muramuzi bamwe bamuzi nibaza ko mwivuga butumwa cane abandi bakamumenya mu bikorwa by'igihugu cane cane by'iterambere ariko mu majambo manini ndazi ko aza kubidondora kandi mukamumenya turabaha ikaze murakoze mwidondora abakunzi mwidondora abakunzi bacu baje kubaramutsa ndaramukije ariko badutega amatwi bari kwadukurikirana bari mu mpande zitandukanye jewe rero ni apotre MBAYAHAGA Isidore nkaba ndi na directeur general w'ishyirahamwe rya leta yitwa Onatu hanyuma nibyo kibundi hari umuntu atabazi kweri birashoboka ngira n'umuharabye n'Imana ntibarayimenya bose ngira n'umuntu azoba yuguruye telefone y'uno munsi ariko benshi ngira turazinanye yego apotre Isidore MBAYAHAGA ubundi apotre Isidore MBAYAHAGA apotre ryagiye ko ryari hariho abantu bavuga ati haraciye igihe yego naciye igihe twa twarabibonye twa turiko twariza ababakurikira haraciye igihe ariko nyine nuko bimeze yego biroroshe ko mubifatanya ni tubasanze ku biro byiza cyane aha baza kubibona vraiment baza kuvuga ati ego aha hantu heza cyane biroroshe ko mufatanya igikorwa c'Imana n'akandi kazi biroroshe cyane kuko si ivyo gusa byo gufatanya kuko bwa mbere hari ibikorwa by'Imana hari ibikorwa by'igihugu hakabaho n'umuryango ni ibintu bitatu biba bidukeneye umwanya wose mugabo burya iyo abantu bamaze gutahukirwa n'ijambo ry'Imana birakubwira ko ikintu cyose cyashiriweho umwanya wacu iyo abantu rero bashoboye kugera ku rugero bashobora kuvanga ibintu byose urabikora kandi bikagenda neza jewe nta kibazo ndabifisemo kuko ndabise umwanya wo gutegura ibikorwa by'Imana ndabise umwanya wo kuganira n'umuryango no gukora iby'umuryango ndabise n'umwanya wo kuba mu by'igihugu kandi umwanya ukwiye kandi uhagije rero nibaza yuko ibintu byose bivana n'umuntu kugira ngo ashobore gufata ikintu kimwe ko icyo ari cyo cyose ahigenera umwanya wacu ku bwanje rero nta kibazo kirimo hariyo akantu je nshaka ko no munsi ikibazo kimwe cyose tugenda tukimaze bantu baronse umuco harimo avuga ati bigenda gute ngo wowe ubifatanye kubera ko hari ababifatanya bimwe bakabikora nabi ibindi bakabikora neza nk'umurimo w'Imana ugasanga uri kuri avance akazi kariko karapfa ahandi ugasanga akazi kariko karapfa ahandi kariko karavansa mwebwe muhanurike abo bantu canke ntari gihe bishika birashika mbere wanashaka kuri benshi hariho abantu bibaza yuko gukorera Imana biba bikubugiye gukora ibindi ugasanga rero abantu babitahukirwa neza kuko mu bisanzwe burya Bibiliya ifise message zitatu itanga mugaba missionnaire baraduhenze kuko baduhaye igice kimwe gusa ariko batubwira ko dukwiye kwezwa tukihana tukazoja mu ijuru mugabo kubera bari baje mwafise ngo nakatima ko bubandi hari ibyo batatubwiye kuko urumva batubwira yuko badukundisha ubukene ko umukene ari wazoja mu ijuru bagashingira kuri ya mirongo ivuga ngo hahiriwe aboru niwe bazobona Imana bagaca banga umugororotsi azotungwa no kwizera bagaca banonga bakayica umuryango biragoye ko umutunzi yoja mu bwami bw'Imana ngo biragoye cyane ngo gusumbaho ingamiya ni indogoba ngo yoca mu jisho ry'urushinga kugeza abantu bumva rero bakwiye kumva ko bokwigura muri ico gice bagakena mugabo bakibagira ibindi bobo batubwira ibyo mugabo iwabo hariho imirongo yindi basizeyo bavuga ngo umuntu azotungwa n'ibivuye mu cyuya ciwe urumva arakora hanyuma bakavuga ngo Imana ivuga nzohezagira ibikorwa by'amaboko yawe iyo mirongo ntayo baduhaye igiye kwizera gusa rero abantu barakena kugeza aho batubuza no kuvuga ati nzahabu n'iza shitani n'ibintu Imana idakunda mugabo babikoze kujya kubera iki d'abord batubugiye gusoma Bibiliya buriya burya tutanguze gusoma vuba kera usomye Bibiliya hariho ibihano baguha waramererwa nabi bavuga tusomye ubonye Bibiliya hamagara padiri cyangwa hamagare umumissionnaire kanaka wari wayitora kugira ngo ntidusomemwo za message zisigaye kuko hari ukundi kuri kuvuga ngo Imana ihamagarira abantu kugira ubwenge
kuri ico gituma yabwiye yose yavuga ati abantu banje kibishe no kutagira ubwenge ikindi ni terambere nta kuntu wovuga ko Imana ikunda abantu ihame ngo bicisha inzara ibagwaze inda kubera bambaye impuzu zatabutse batagira isabuni yo kwiyoga byo si ivy'Imana yego ivyo abantu muga barabigiyemwe mu menga ubworo ni sawa usanga ishuri ryiza ryugwa n'umwana w'umupagani inyama nziza iribwa n'umupagani inzu nziza ibamwe n'umupagani ikiduga ciza kinyongwa n'umupagani muga twe bagacha badukarama ngo ivyo ni ivyisi ngo mwebwe ivyanyu biri mu ijuru oya soko rero maze kubitahukirwa rero uko ugomba kumenya ko uteza kugira icyo uterereye mu iterambere ry'umuryango ivyo biva mu gukora so gusenga gusa bisenga mugabo sohoka wongere ukore uteza kugira icyo uterere mu iterambere ry'igihugu kuko igihugu gifitiye ideni uzorinda upfuda hagiye gukiri sivyo ugomba kubaho uzi uti naje muri societe ndafite icyo maze rero muri ico gihe rero ivyo byose ko uzi ko bikuraba ukaboze ko n'ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cy'umusigozi 3 ngo ikintu cyose cyashiriho umwanya wacu gira umwanya wo gusenga gira umwanya wo gukora gira n'umwanya uko bamujyango tunganya umuryango wawe ivyo byose birakunda rero mu gihe wasobanukiwe iki jambo ry'Imana cyane cy'Imana igomba ku muntu nivyo murakoze cyane tukiraho nyene nibutsa akantu aho je ndivuga nitanze ko akarero kugira ngo hatagira undi biza gutsitaza jewe hari umuntu azi ko aho nsengera ni muri bamwe twitwa abapolitiko donc ego hama umunsi umwe abona nakoze ikiganiro kubera aho nariko ndagaragara kuri kamera si nk'ubunye ataza kumenya Imana ishimwe avuga ngo nagira ngo wari usanzwe ngo ngira ngo nagira ngo ntiwoza kwamamaza ibyo ari kwamamaza Yesu nakahe kazi umuntu akijijwe akwiye gukora hariyo eske hariyo ubuzi bw'abakijijwe n'ubuzi bw'abadakijijwe iyo kamaze kuba kitwa akazi k'umuntu akijijwe bo ak'umuntu adakijijwe ak'umuntu akijijwe atokora naho kuroga naho marume ico ni n'icyaha Yesu n'akazi ubuzi bw'ivyaha aho nturimwo mugabo ubuzi bw'iterambere mbega Yesu mwamamaza gute Yesu bwa mbere ho yaravuze ati umwamamaza ahantu hose uburi umwamamaza dabura mu ngeso zawe no kumushingira intaha hugeze uno munsi y'abantu batabizi gushingira intaha Yesu Kristo ubuye biroroshe cyane kandi biranagutse ukoresha imbuga ngurukana bumenyi gusumba yugarani mu gahome kamwe uvuga uti je naha nyene mu gaparuwaza kiwanje uno munsi bitu yuko turavuga Canada baravyumva Amerika baravyumva isi yose iravyumva kandi benshi barakizwa bahinduwe n'ijambo riciye kuri ivyuma byanyu icya kabiri mbega none kuvuga ngo kwamamaza Kristo nuko ofete rero ntamenya gutandukanya akazi no kwamamaza Kristo kuko nanje mfise umwanya w'akazi kuko ubunyende ku kazi mugabo hari umwanya w'ivyo bikorwa by'Imana naho rero nashaka ko mutanga umuco kuri iryo tandukaniro ry'igikorwa c'Imana n'akazi mu buzima usanzwe ukora mu gihe kamera uri kuyikoresha ugomba kubaka imitima y'abantu ugomba gukebura abantu guteza imbere societe n'imiryango yabo uri mu gikorwa c'Imana aho Kristo uri kuramwamamaza si ngombwa rero ngo wambare igihete cyangwa wambara umusaraba ku rutugu utangure guhindura imvugo kumwe tuvuga turi hari imbere ngo uvuga ngo uri kuvugira Imana gusa oya aha ari haca impanuro nyinshi impanuro uri kurazitanga zigashikira abantu zihagira ico zibamarira zikabakura muri bya bibazo byabarimwo urakorera Imana rero muri ico gihe rero abantu ntibaza ko gukorera Imana kwamaza Kristo ari kuja mu isengero gusa rero no batera intege bariko barakora gusa babikoreshe mu ntumbero zo kubaka atari zo gusambura Imana izoba bahembera kuko abantu benshi mwe nababikora n'abantu batasobanukiwe n'abantu b'abanyedini idini rero ritandukana n'agakiza kuko hari imigenzo y'idini hari amadoctrine y'idini ivyo ni politiki ishigwaho n'abantu bavuga ati idini ryacu turongora gutya ikintu kizokorwa gutya ikidatunganye gutya ico si cacu ndahari n'abazokubwira bati udasengera mu idini wacu tuzoja mu ijuru abo bariho kandi bitaba mugabe ishengero ry'Imana ni universel nagana hugure yuko mwijuru habaye ibitabo bibiri gusa bibiri bitarenga ni igitabo cyandikwamwo imirimo umuntu wese yakoze nikindi gitabo cyandikwamwo amazina y'ubugingo aya mazina y'amashengero wumva
wumva ngo za bivante za zayoni za viziyo z'iwacu za pantekote za anglikane nta na rimwe ujya gusoma mu gitabo kiri cyo mwijuru nta na rimwe ko kantu bakumva nta na rimwe ntuzuvuga ngo rero ngo twebwe abanaka n'igihe yaje gutora ishengero Yesu ntazuza ngo avuge ngo nkeneye abagatolika ngo mubanze muze hanyuma hace hakurikira abo mu baporotina wapi hazoba hari ibyo n'ibidini gusa wewe ku giti cyawe yego izina uryandikisha nka wewe kanaka apana nk'ishengero yego rero ni ibyo abantu bakwiye kumva ako kantu bakumva pe ntuba ngo wowe urasumbye ubukristo kanaka gukora gusengera mu idini rya kera ngo ryuzure umwuka cyane oya ntiyagucira imanza abandi normalement ntiyagucira imanza abandi kuko uzoca urubanza azoza kuko turamaze kubona abantu bakwereka yuko bakijijwe bavuga no mu ndimi nshyashya buzuye mpemu yera amagabo baroga bateranya bafite inzigo buzuye ishari barasambana kandi bambaye ibijipo birebire bagaca batwenga uwambaye imini ngo niwe ari maraya ngo yambaye nabi bagatwenga uwisize bimwe by'utugenegene bishira ku maso n'iki we ngo ni naturel mugabo bose ari indaya gusa rero indaya ibatije n'indaya itabatije zose zitwa indaya iyumutse n'iyumye n'izimwe zose zigomba kwako n'izitwa rero ntihagire umuntu yirata ngo twebwe dukorera Imana kubera ngo idini ry'iwacu rimeze uko oya yego wewe baza mpemu yera kwahamaya n'umutima wawe ko ibyo urimo ari sawa mu by'ukuri nta kindi kandi na Yesu yarabivuze ngo idini nyakuri niyigira ukuntu tiranditse muri Yakobo igice ca mbere murongo wa 21 idini nyakuri ritagira gasembwa n'amaraba gatacuriga na rimwe nirifashe imfuvyi n'abafakazi ngo rikaraba n'abakene rikabirura mu magorwa yabo uravyumva muri ico gihe abantu benshi bazovuga ngo twakoreye Imana kubera bavuze gusa warasenze gusa kandi wahaye amazi wahaye agahuzu nta n'uwo wafashije ntibagiye kuraba urwaye ntibagiye kuraba upfunzwe wewe uraho gusa motife ngo idini ry'iwanyu ngo risenga uko niryo ryiza sivyo Yesu avuga ati abantu banje muzobamenyera ku mbuto ni ukuvuga ku ngeso zabo ku bikorwa byabo yego murakoze cyane nibaza pe ahanye umuntu ataza gutahura n'amataza bayishe neza ngo yumvirize yego dusimvire gatoya mu bintu bimazeho iminsi ufite uko iminsi igenda irahera ibintu bigenda birahinduka yego hari umuntu amaze iminsi acacana ku mbuga nkoranyambaga yagize mariage yahora ari umusacerdote ngo w'umukama abantu iyo ugiye mu makomantere niho ubona ibyifuzo bon dis-moi imvugo y'abantu ati ibyo ntaho byakabonetse abandi bati hako yoja gukora ibyo byaha yitongana umupatiri ngo ntiyarongora kandi yotuma bivamwo akavuga ati genda depoje amareka nkore nde kuva mu byaha abandi bati oya ibyo ntibikaba mwebwe nk'abakozi b'Imana ico kintu mukivuga kwiki jewe ndamushigikiye kubera sindyarya yego mu bisanzwe iyo wiyemeje ikintu hanyuma kikakunanira kugumamwo si byiza kuguma ubesha abantu ngo uracakirimwo kandi warakivuyemo uyo oye yabigize gutyo akavuga ati jewe hako nguma nerekana ko nihebeye Imana ntashobora kubonana n'umugore kandi n'ubundi turyamana reka rero iki kintu cy'umwambaro wo kuvuga ngo je nihebeye ndagikure jewe noneho ntanga imihoho babone ko nananiwe nirongorere nk'abandi uwasumba abarongora bakibirimo afite abantu bakunda ukuri bari juste uyu asumba abantu baca ku ruhande bakinyegeza bagatera inda ku banaka bakihakana abana babo kandi abo babikoze uyu niwe agororotse kubarusha uwo niwe yabaye umuhizi kubasumbya n'imbere y'Imana uwo niwe yera niwe agororotse kuko avuga ati omo wewe ariko abantu bamucira urubanza abamacira urubanza ni bande wibaza ni babandi bavuga ngo ntibishoboka kandi nabo batabishoboye mugabo bakabinyegeza cyangwa ugasanga bari mu byaha byabo bindi kitari ico canke biragoye iyo umuntu avuze ati je ndemeye iki kintu na kontra wayisinye urashobora kuvuga uti je ndayisinye nzobikora uku nuku ugashika hagati ukavuga uti iyi kontra nasinye ndabona yuko ntazoshobora konora meza engagement sivyo urashobora kuvuga uti muntu twasinyanye kontra kugira sinda kononera ibikorwa sinda kononera ibyo twumvikanye jewe ntavyo ngishoboye ndahevye canke kugira ngo bishoboke reka tugire ave nawo kora ari have nawo kora kuvuga uti duhindura amasezerano rero muri ico gihe umuntu wavuga ati yari yarafashe
aremerera kugira ibanga canke kwihebera ku akavuga mu nyuma akavuga ati je nsane nemeye ibyo ntazoshobora yego uyo muntu ni mwiza nibyo yakoze nibyo butwara ahubwo gusumba babandi avuga ngo ndabirimwo muga nubundi atabirimwo yego uwo muntu agiye kurongora yemeye kuvuga ati je ngo umugore w'isezerano tugumana hako aba wa wundi avuga ati je nzoza ndasaba uwo mbonye kuko nubundi umubiri urangoye wananiye kumetriza kandi mugabo sinshobora kuvyereka abantu ko bingoye agaca guma agenda yihisha bukebuke uwo muntu rero yavuze ati jewe hako mbandanya mbindyarya mbwira abantu ko ndikika ataco ndi atari cyo nkiri reka rero ndabereka icyo ndi akavuga ati rero umwambaro ukwihebera Imana ndawudepoje ndambaye ikaruvati nshireko n'impeta ndongore uwo n'umugabo nisho nibaza ko bazaho gitahura ari abantu benshi bagize amakomantere ngo ibyo bintu ntibibaho ariko nibaza ko najewe aho ngeza ndumva ko uwo muntu yabaye intwari kabisa turabijaniranye n'ibindi nabyo nyene n'ibintu bimaze iminsi bica ku mbuga nkoranyambaga kandi vyanditswe ahantu henshi ni umukozi w'Imana umwe yagize divorce nibaza akiri mu tamyaka myinshi yaragize mariage abantu baravuga ngo nta kuntu yo kwigisha ivyingo n'imiryango ngo naho nyine ugwe gwaramunaniye ngo nta kuntu yorongora ishengero kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo donc umugore n'umugabo udashoboye kurongora ishengero ry'umuhiriwe yiwe abandi nabo bakavuga bati nta kuntu yogira divorce hama ngo donc ashobora ishengero nico niko ndavuga hama abandi nabo bakavuga bati oya umukozi w'Imana nimba bavuga ngo azatandukanywe n'urupfu ivyo bikaba vyamunaniye ni gute twebwe azozana kutubesha iki mwebwe ku bwanyu nk'uwo mukozi w'Imana umuvuga kwiki mbo jewe nibaza yuko wose nomushigikira yego aya sinomushigikira kweri ntibikunda ivyo yakoze ntibikogwa kuko mu bisanzwe biramutse bishika yateza ko yatanga n'imihoho mu byo kuba umukozi w'Imana nimba bibiri ivuga ati ntushobora kuronzezwa isengero ry'Imana udashoboye kurongora igiwawe muhira ntibishoboka hanyuma icya kabiri ntushobora kwigisha abantu ivyingo kandi wewe warasambutse mu bisanzwe iyo wigiye kuwananiwe nawe urananiwe niko bimeze ibyo sinojya umunwa ngo mvuye ngo nuko ari mwene data ngo vyagenze ku nuku wapi kandi bishobora kuba n'akarorero kabi kuba ari bacihangana bibagerageza kuko mu ngo si ukuvuga ngo byose birera hari ibigeragezo nibyo kandi satani atera urugo cyane kubera azi yuko umugambi w'Imana niho uhera iyo umuntu amerewe neza mu rugo akagwana agatsinda akanesha n'ibindi arabinesha rero muri ico gihe ntushobora kuvuga wewe ko ugishoboye gufasha abandi kuko kwigisha abantu mu ngo nuko ingo nyinshi ziba zicumbagira hari zifise ibigaragazo birimo ni uje bakavuga utoya muri byo bavyitwaramo gucyaye uragera gucya na gucyaye mu bisanzwe kigaragaza yuko mu bisanzwe urugo rwoyiwe bageze ibibazo ruburu rugwanira kandi yarahari wewe witwa umukozi w'Imana n'uhari yego suko nabandi bataradivorce yego sukuvuga ko bose barongoye n'abamarayika abagore ba pastori batarava mu ngo suvuga ngo barongowe n'abamarayika hari ibagura umugabo afise ingene bagwana ntibishoboka rero ko wowe uvuga ngo ngurihaye rezo ngo ntaho Yesu yavuze ngo uteza kubana n'umuntu akaramata kandi babaye oya kuko yaba atari ukwihangana ngo habe ukwizigira confiance habe n'urukundo kuko mu bisanzwe inkinzo ikingira abantu bubatse s'amafaranga s'amashuri sinamavuta uvuga ngo ndabizo amavuta ngo yasuze ko amavuta n'urukundo urukundo niyo nkinzo iteza gukingira abantu bubakanye mu gihe rero ufise urukundo rwuzuye ubwo rukundo gwihanganira byose Bibiliya bivuga gwihanganira byose ikosa rikozwe n'umuntu ukunda ntirituma wumva umwasi rituma wumva ahubwo ukeneye kwambara izirima kugira umufashe kuva muri za ngorane rimwe urukundo gutuma uvuga uti nange agakosa ndamuhevye ntabwo ari rurimo ntabwo ari ruhari mugabe kiba kigoye ni kimwe rero iyo biriko birajana mwe nabo bantu nuko biriko bajana mu nzira z'ubusambanyi kuko abarundi bavuze ngo ntawe uryamana akamurya
Yego. sivyo Yego. Bibiliya nimba yaravuze ati nimba udashobora kwihangana Yego. ni Pawulo yabivuze ngo umere nkanje Yego. rongora Rongora. umugore Yarabivuze. sivyo rongora rero muri ico gihe we yarongoye Yego. ni ukuvuga yamurongo yamushaka kubw'impamvu kanaka si kubw'ibyo kuvuga ngo kwari kugira ngo bahure bicare ku meza basangire gusa kwari kugira baryamane kubera robezo y'umubiri irahari sivyo iyo bezo riteza kuba satisfait kujya kwiyesitoma ishonje vuga ati ngaburira none no munsi nimba atakibura n'umugore wiwe canke umugore atakibura n'umugabo iyo bezwe yabo yaciye ipfana nabo yaciye ipfana ivyo navyo ikigorana niki rero ejo bizoja bigenda gute kuvuga cagenda kunuranura igitsina hazokibona hose kandi azobagiye mu vyaha ikindi congeho kibi rero mwene uwo mukozi w'Imana biramusakagwa sivyo akava muri izo ntuzeye muri ubwo kubaka none azosubira kurambika ibiganza ku bageni nico kibazo nani ndagize asengera ubukwe ubwo arasambutse nagana bagure yuko buryo wemeye kuja munsi y'ikiganza cy'umuntu agutransferamwe ibimurimwo byose sivyo ni ukuvuga ijyaho ngo yabarimwo ari mbi ari nziza iragukurikira ejo niyasambana agasubira kurambika ibiganza ku bakristo ndagenda kubwire ko 99% bazosambana ivy'Imana rero bareke kukinisha oya ntushobora kwisigura ngo uvuge ngo je nasambuye urugo ngo kubera sinobaho mbabaye oya Yesu Kristo yadutwariye imitwaro uno munsi ntababaye none munsi arababaye kandi nawe yababaye igihe nta vyaha dukora ntitumubabaza minsi yose ko ataduta akiturindira yavuga ati reka bavuga butumwa bane bavuga ati ni muza abanyabyaha ndababarire yaracha bafitiye ikigongo yicaye ku ntebe y'imbabazi uyu munsi Imana ko tuyikorera amakosa minsi yose mugabo itaravuga ati ndabataye ikivuga ati ni mugaruke kuri jewe basi rero abantu bakwiye kuraba neza mu bisanzwe ubwo bukwe ni ukuvuga ko bwabaye atarukundo rurimo mani dufashe kuko warawongoye n'umuntu mukundana imitima ikahuza neza sinumva ingene byogenda bo ahantu nshobora kuvuga nti naka iyo aje kumpanuza akavuga ati yo rugo rwananiye nimba hariho violence yego ukaza kuba ati yarankubisa nkuri ry'inyara nagomba ko muri ijisho ubona musanga umupanga gira nteme cagira gute ndashobora kuvuga nti no tusinye divorce mugabo bantu taramuke no divorce nimba usubira muhira bantu usubire muhira ubwira abavyeyi utije yo mwandungitse bagira banyice canke ukabwira inyamirama bakavuga uti jewe umuntu wanje sinde kwagwa yo mutwe canke bizindi bibazo nje ndabangamiwe mugabo kumva ko ari ibintu byo gushwana gusa ukavuga ngo rero ngo je ndabihevye aya asha mwene data nimba unyumva mugera yakwe ndazakazoko wapi nukuri eka yari kuja mu bandi bakozi b'Imana bakababwira ibibazo akavuga ati bimeze kunuku bagasenga kuko uwo n'umudayimoni yatemo hari abantu mbega mwishengera hari ibintu bisigaye bihari no munsi nyene nkuyekora akaroro nyene kuko hari ikiganiro yakoze ndiko ndamwumviriza aravuga ngo mwishengera ngo basigaye batunga abantu bakoroye inda ngo bagaca ngo bazivyaye niryo nikosa ryo ego ivyo ndavyumva ariko urumva wakoroye inda ntubumuzi normalement nico nariko ndavuga ati none umuntu eske umuntu ya kwijambo ry'Imana rivuga ngo rihari kugira ngo ritwigishe riduhane ryongere riduhanure umuntu yarakwiye gufatirwa ingingo zo guhanwa ryari kugira avuga ati risengero ryamuhagaritse nko bishengero kanaka turahagaritse umuntu nikiye ca umuntu yarakwiye gukora kugira ngo bamuhagarike se umuntu yarakwiye guhagarikwa mu ishengero po imvo kanaka ubwa mbere hoho umuntu yasambanye yego akihana nubwo atokwihana ingingo zo kumwirukana kugira avuga ati tumuhagarike imisi yiniye kumuhagarika ni sawa kumuhagarika zo kumwirukana kuko aba yagiye mu ntege nke yego urashobora kuvuga uti umuntu ari mu ntege nke rero ntiyobana yakora umurimo kandi ari goyigoyi reka banza asubire yambara inkomezi kumuhagarika no kumushira ahantu mukamuhanura mukamwigisha hanyuma mukamufasha kongera kugaruka kuri Kristo sivyo hanyuma yamara gukomera
amaze kwigana akongera agasubira mu ruhongore neza mukamusumiza imirimo icyo ntemera iyo cyo vuga ngo turakwirukanye kijya se ariko guhagarikwa biremewe kuko n'uwo yagize ivyoye nuko kumbura urushengero ngira ashobora kuba ari urongoye normal makomite y'ishenga cyo kuvuga ati hagarara yaba yicaye mu bandi tiyoswa gutora miho bavuga ubutumwa no kungaburo yera ntiyojayo oya guhagarika umuntu ni kumukosora yego mukumukosora mugabo ukamukosoza urukundo kandi ko ijambo ry'Imana ribivuga yego ukamukosoza urukundo ukamwereka aho yayovye ukamugarura mu nzira nziza kandi ukanamukurikirana cyane kuko hari abantu baca rero umuntu yasambanye mebaza yuko abantu barafata ibintu bakabiremereza ugusumbya ibindi hari abantu bafise mu mutwe yuko hari ibyaha birutana ngo ikire cyo kinnya gusumba ikindi cyane cyane bakorera ku cy'ubusambanye mwereka ndogere ko icyaha cyo kubesha gisesema Imana gusumba cy'ubusambanye abantu barabesha abantu ngira bishizemo ko barabesha mugabo bakabona umenga bundi bisanzwe mugo umuntu yasambana yafata inda bati barajyaguye mugo wazikoroye zitanu cyangwa udasama akoresha bya bindi akabona umenga we ni sawa muga imbere y'Imana bose basambanye rero ntiwoja gukondana wabyaye canke uwo byamenyekanye byiza wovuga ubutumwa bwiza umusambanyi wese yaba wafashe inda yaba utayifashe akumva ko imbere y'Imana akakora ibyaha kandi azobihanirwa mugabo iyo umuntu yakoze ibyo byaha rero akabikora asanzwe ari mu murimo kanaka arahagarikwa ni retraite umushiramo kavuga uti we banzo rindire gatoya kuko turabona ibikorwa by'Imana bikorwa n'abanyenkomezi buri mu ntege nke kuko ni watangura kukureka wasambanye ukabandanya ukora imirimo abantu bazobona bati finale marero chasi grave yego kandi ntubona bere akaroro keza chasi grave yego hamejo naho ni babona ko atari grave yandukiza abantu bavuga ati naka bonti yasaba ni watangora niho ibintu uvugiyemo akantu uko ushavuga ati chasi grave ndiko nimvira nko kuri uwo muntu asanga ashonko iryo shengera nk'abantu bose baba divorce bazosha bihagarara ko bagende bavuge ati uburyo ubundi ku divorce si bibi nakaratwumva uko nawe ni divorce nawe ni divorce reka twumva aho rero n'ubuyobe Imana idufashe ubwo n'ubuyobe nza kurangiza mvuga ni Imana kuri Imana yavuze ati bakabasezeranya mu karahira imbere y'Imana bavuga ngo tuzotandukanywa n'urupfu canke Yesu agarutse none muri abo baheruka kwahukana hari wapfuye arimo none Yesu yaragarutse ntawagarutse no guhemuka rero barahemutse kwisezerana bari dubaje cyane no guhemuka je nawe ikintu gituma umuntu atandukana n'uwundi niyo habaye ikintu ca violence ntiwuvunagura amagufa umuntu ejo yiruka gusiga bacho bavuga ngo subira kuvuna na yasigaye oya izo ni ngorenze mugabo ari ikintu cyo gutumvikana dabora ikintu kigaragara nuko batigeze basengera hamwe na rimwe kibigeze bumvikana sivyo normal ikintu gikomeza urugo ni kiyago nubwo buri umukozi w'Imana udafashe umwanya ngo yage no mwubakanye muyage n'abana urugo wose atarazoruvunga aruvungure rububunywenywe kandi hanze uri kurabwira abantu kuri gitangaza ni byiza ko kujya kwisengero umuntu akaza avuga ati mfise umutwaro ngomba kuganira nawe umukozi w'Imana numva icyo mpanura none waje kwita ku mitwaro yabo hanze gusa umutwaro wa madamu wawe azowuhande umutwaro w'abana bawe batakibona papa bizogenda gute nimba madamu yawe yabonye ko mwisengero hari agakobwa hagenda hakwikurunga ko hari umugore kanaka muvunanira ingohe akakubwira ati nyabone reka ntiwitwaze ngo tuba turi mu mirimo y'Imana afise uburenganzira bwo kubwira ati naka sindamushaka mu buzima bwawe nivyo kuko murafatanije kandi burya numufasha kandi kinacyo hari ivyo ashobora kubona wewe ntubibone kuko abakobwa n'abagore hari igihe bifata buyoka ntubimenye akaza ari mu mitwaro akaza ari ndakwemera amavuta yawe ndayemera mugabo ariko arakugetinga neza ejo mu gitondo kumva aragiriye akantu rero hari igihe madamu abibona hakiri kare akavuga ati naka uramwitwara ko neza uyu ndabibona karansi none hajya abagore murazinanye cyane haragiye ati
ijya komporotema nayibonye ndabona icyo agomba kwereka umugabo nubwo atakibona mu gihe akubwiye ati ngo twicare yakumwikunka muvuye ngo kaye ngo uyu ngo uri umukozi w'Imana mugabo uri umugabo wa naka uri papa wa banaka yego rero kijenje gikiye ni kimwe gusa nta kuntu woja kubaka ishengero nawe muhiri wawe hatubatse ntibishoboka kandi biri nibaza ko bitandukanye n'ijambo ry'Imana biratandukanye gose yego kujya ku burengero n'ubuseruko ntibikunda sinumva naho wokura nayo mavuta yo kujya kuvuga ubutumwa bwiza wavuye mu hishwanye n'umugore aha ni handi baratewe ukemera ukaja mu ntege nke kandi ukaja wishigikira Paulo yandikiye Timoteyo avuga ngo muzokorana umutima utagira mwijwi rikwagereza ikibi rero hariho abantu n'iryo jwi ribagireza ikibi bararyirukanye akanda kumva umutima kwagereza ikibi uravuga ati yo nageze ukuntu urumva nyene ko wicira urubanza muga hariho abantu n'uwo mutima bagereza ikibi bawirukanye utakiba muri bo tugeze muri jenoside barakomantaye bariyemera muri ivyo barimwo baba muri bibi umugabo bemeza abantu ko bo bari muri vyiza ico rero kikunaniye urafise ibindi ushoboye genda kubyo ushoboye urashobora kudandaza urashobora gukora amaproje yandi urashobora gutema ibyo gukorera Imana ugacubanza ukara cyangwa urondera impanuro mu bandi woye kwitirirwa uzitanga cyangwa abantu bitura kandi nabo bwawe bikunaniye nibyo murakoze cyane kuri ico kintu ikintu shaka ko dusanga basi nk'abasozera hari ibintu shaka ko tuganira ko by'abajene nabo byako mugani baza ko birafatanye cyane n'ibintu twako turavuga bafate kugira ngo urugo rusambuke hari ukungene ruba rwarubaswe mu fiançailles niki uyu munsi rero urana ko hari ibintu by'amashengero ni menshi cyane kandi ni byiza Imana ishimwe kuko abantu basenga cyane abantu basenga ko n'ububare ni bwinshi niko bandi bamavuga ugasanga umuntu asengera ngaha maybe avuye muri rya shengero nyine rya wa mukozi w'Imana hari ababikora ku nyungu zabo hari abahamagawe n'Imana koko ugasanga barahuye hama hari ishengero rivuga ati twebwe ndushobora kubahezagira kubera usengera hajya undi na hajya byo mwebwe nk'abakozi b'Imana mubivuga ku iki ivyo baba ninda kuye guhezagirwa ndimo nk'ubuje ndaje sengera muri cathedrale disons uwo ndahuye n'usengera muri Bomberge cyangwa muri Vivante pastor mukuru akavuga ati genda uzane recommandation yo mugira mwubakane hama yamara gukubita akajisha agasanzwe usengera muri cathedrale avuga ati wapi ntakijijwe mwebwe nk'abakozi b'Imana ico mukivuga ku iki ivyo nibo nababwira byo by'abantu ivyo z'ivy'Imana kuko mu bisanzwe ushingira abantu tushingira abantu uravye ubuyoboke bayoboka ubwo aribwo ushingira abantu kubera bakundanye sivyo nimba mukundana je ntaco bintu kwaye kuvuga ngo usengera hanaka reka ndabahezagira kwera ubukwe bukaba ndabizi yuko hari abantu bavuga ngo mudasengana mwisengero kanaka hari amadini ameze uko mutari mu idini rimwe ngo umuntu muzanana ngo nimurongorana ngo bakavuga ngo umuco n'umwijima ntivyobana none umuco ni uyuhe umwijima ni uyuhe muri abo babiri ugiye muri rya kibanza cyo guca urubanza umuntu uramukondanye umwisa umwijima kuko adasengera iwanyu kandi iwanyu hariho bari mu mwijima bandi kandi ugasanga ara majorité y'aburongoye bari mu mwijima nyine ndongo ni ibintu bigoye abantu bakwiye kuma amadoctrine amwe y'amashengero y'amadini ingene yubatse mugabo normalement ikintu gituma umuntu yubaka sivyo kuko uvuze ngo naka ngo yavuye muri cathedrale ntiwo musenge ngo yarongoye n'umukizo ngo ntiwo muhezagira umwe n'umukatolika undi n'umukizwa iryo ni dini kuko wanashaka arashobora kuza uwo munsi kavuga uti twebwe rero umubano muwigira ngaha none niyo bavuye muri cathedrale akaza kwigira umubano muri Pentecote canke muri Bomberge nko kwari kuravuga canke muri Zion canke muri Vivant uwo munsi muri ko murabigisha umubano hamara ameze nkangahe none aho akiza ntaba yakakiriye cyane gose uba wamaze kumwigisha ukavuga uti twebwe twige yavyemeye none gukizwa bindi ni
hari ibintu bigoye gutahura uramwigisha ukavuga uti iwanyu musenga gute ukamwumviriza niwumva atarakira agakiza atazi Imana atubaha Imana ukamwigisha kubaha Imana sivyo Bibiliya ni imwe urayikoresha ukavuga uti ivyo Imana ivuga kububakanye ni ibi yego sivyo ku mugore ni ibi ku mugabo ni ibi hanyuma hagati yanyu bigenda kunuku Yesu kidiniriza kubaka mu rugo rw'umuntu gute kandi hari abantu bibagiza ko rega mu rugo ntibazoguma baririmba indirimbo y'abakora ntibazoguma basoma Bibiliya hariho umwanya idini mu rugo rw'umuntu ntacyo cyo gufasha ikintu kigufasha no kuba ufite imigenderanire myiza n'Imana gusa aho ubusengera hose oh my gosh nimba uri umufasha w'umudamu yubaha umugabo aho usengera hose urugo rurakomera nimba uri umugabo akunda umugore wiwe ukamenya responsibility zawe urugo rurakomera mugabo ni vyiza ko iyo abantu bamaze kuba umubiri umwe barumvikana bo nyene bakavuga ati none ko twarongoranye we je mvuye muri katolika nawe ukava muri y'abaporote tuzoja gusenga kubiri hari igihe abantu bumvikana ati duhitemwo hamwe tuzaturajana kuko si vyiza yuko umugabo n'umugore bagenda kubiri bagira imyizerere ibiri mu nzimwe muri ico gihe rero birakunda je ndaguha akarorero kamwe nejewe igihe narongora je nari umukizwa nari umuporote nari maze iminsi mike ninjiye mu baporote ariko umukobwa nakunze yari umukatolika kandi n'ubukwe bw'iwanje kabereye muri katolika ndi umuporote baradushingira sivyo mugabo mu nyuma harageze igihe twicara tuti none bigenda gute umudamu nawe araza arakizwa turubaka urugo rwacu ruragenda rero ico ntiwo gituma umuntu uvuga ngo ntumuhezagira ngo kubera ngo asengera ahantu temera uriya kuhembera nkande ugomba kumurongora yamwemeye yamukunze bakundanye umwankira umugeni gute umwankira umugore gute umwankira umugabo gute kuri pastori wiwe uzomurongora cyangwa kuri nimba uri padiri ntibikunda abantu bakundanye bigishe inzira y'ukuri yo kugororoka bubaha Imana ubabwira icyo mu rugo rwabo Imana bakeneye ko nico bakeneye ko responsibility z'umugore n'iz'umugabo ubahe inyigisho gusa zabubakanye ibisigaye bizokwikora nimba zovyara kazi wanyu canka ari wanya zovywa akaje yagiye yakuriya ibisigaye nikimwe gusa bigishe kubera Yesu niyaza gutwara ishengero ntazoci wanyu ngo ahandi hasimbe oya yavuze ngo azokusaniriza hamwe amahanga yose indimi zose amoko yose acavuga ati ndobanurira beza mu babi ndawe njana kandi ijabo nyimane bava mugabe karatagiye batisi mu ryo kwana ryo kwidini kanaka uwo musi ntacyo rizovuga ntacyo rizoba rimaze umuntu yakwiye kugira imigenderanire myiza n'Imana yonyene vraiment usumba ko bigiranira n'idini Imana nanje ko niko kuri n'ubu nico gituma jewe kenshi nakunda kugira abantu ngo mpaka uzoze gusengera iwanje ka je mpanda basengera tukabashingira nkuvuga ati nta nagahato karimo ukeneye kuguma wisengera waho ruri gikuru ni kimwe gusa ca mu nzira zigororotse mushatse kuvuga ko no musari abantu ariko baraganira bari bafite nk'ico kibaza ati je mana nzobigenza gute ko mwidini ryanjye umuhungu batamwemera nka ndamukunda mwebwe mwishengera iwanyu murashobora guhezagira abantu atanumwe asengera muri yo haba harimwo umwe haba harimwo umwe amaze donc ntimushobora kwanka kumuhezagira mugabo kubera ahantu ajava oya harimwo umwe ico tuba tukuraba turabo kuko mu Kristo wanyu mama muzi tuba tumuzi yego harimwo umwe turamwakira tukamusengera yego kuri ico nyene hariho abantu ishengero usanga rihezagira abantu umwe afise inda umukobwa afise inda abandi bakavuga ati yemara nta muntu yohezagirwa afise inda kuko abakiri muri caca twavuga ati umuntu akwiye guhagarikwa igihe yakoze icyaha abanza akihanura ubundi akavuga ati je reka duhezagira ngo azabyarire ico caha bihana amezi 9 n'iki sivyo ubwa mbere hoho muri Bibiliya uhera mu itanguriro gushikana mu byahishura Yohana nta na hamwe hari umurongo ubuza guhezagira umuntu afise inda hariho uno musari abantu babana badashiye muri eglise ko banse kubaheza rero
none jewe uje ufise inda none kuguhezagira nije mbana yiguteye twe ico tujejwe ni ukwihanisha abantu ibyaha bakoze sibyo nimba yarasambanye uyu afise inda ni muzima gusumba ujya yasambanye agatinya ko batazomuhezagira ngo bashingire ubukwe akabanza kwica umwana akayikuramo akayikorora none ko abazikoreye babahezagira ziko ari byo yego ko batenda gupima ngo zaturabe yuko atazavuyemwo hama ntitubahezagira muguwa yema akavuga ati naguye mu cyaha nibyo muga sinsha nongera kwicaha cyo kwica ngo nico umwana uwo akaba ari wabakondane mukamugomba kumutaramura no kumucira urubanza no kumumaramaza kandi ari yabaye umuhizi je no guhezagira hari abantu babapima ujya munsi ashaka kuvuga ati ashaducungana ikibazo ni hahandi kiri wewe uri umuntu wapimye imbere y'Imana na wayikoroye ejo wogiye kumupima ni wayikoreye mu yaka ngaha hari usanga atana kimubona nta yirimwo none uyifise ne baca victime ko yemeye kuyigumana kandi yakoze icyaha akacihana kuva umunsi avuye gusambana nimba yaciye yumva umutima umurya akumva ko imbere y'Imana baye igicibwa akaje imbere y'Imana akihana cyaka kaja ku mukozi w'Imana ati mbabarira je nasambanye cyaka yakimuvuyeko none umwana ari mu nda umucira urubanza ufatiye kuki cyangwa bumva babanye bakaca baba mu buzima bwo gusambana iyo myaka yose kuko naho mama batahezagiwe nibaza ko babagiye muri ubwo buzima bijya byo kutajya guhezagirwa mu rusengero ubusambanye bubandanye hamukaba iyo uwo wabimye benediction hamakaje abandanye usambanye dukuvuga we wa contribute muri ubwo busambanye bwabo wagize contribution wabafashije uri complice muri ico gihe rero umuntu yakoze cyaka cihana nuvuye kwica umuntu atamugarukana akavuga ati mbabarira imbabazi ni sans condition uramubabarira n'Imana iramubabarira rero muri ico gihe abantu tibageze kuvuga ngo urumva ngo naka iyo ni migenzo y'amadini mugabo umuntu avuze inda yihanye akavuga ati narasambanye ngo amucaha ntiyanakinyegeza aravuga ati jewe byangendeye ku mugabo ndavuze inda mukorera ubukwe bwiza ahubwo unamuhezagira agende none nkuno musa bo bankiye babitore babinyitere kugira ngire gute uhetse mu ishengero iwacu ntawe uhari oya nk'ubu je aho nsengera ndashobora kuba mfisinda nagumye nitagaho akarero kugira ngo bataza kunyatana hama mfise n'umuhungu dukundana muga ndavuga ati uko biri kose jewe naratewe naraguye mutaha muga banse kumpezagira muga nenda kwiciye nk'umukozi w'Imana ndabikwiganiye hama wori umurongozi w'ishengero ico gihe nimushobora kumpezagira munyumvije mwumvise ikibazo cambaye udasengere wacu nivyo kunda mugabo vyagushikiye ubiwaye mu bisanzwe biri bati intama iyo yavunitse niyo ufatira ku rutugu gusumba izikomeye uyobora uyo muntu yateze umutego na shitani nivyo aramuta mu cyaha cy'ubusambanyi mugabo nubwo yatemvye ntiyemeye kurambarara ngo agumeyo yavyutse aragwana arahaguruka aravuga ati Imana imbabarire nongere mbandanye uwo muntu tuza kumufata ukuboko ukamwandaza ukavuga uti mwana nejo niwe aja mu rugo cyo cyaha n'ubundi ntikiguhevye uzumeho guca inyuma y'umugabo kizira n'ivyakushikira uzobugize ivyago ukabigisha gusumba itegeko n'igitsure ejo nibabona umuntu ugira gutyo bazozihurutura bose bavuga ati kugira duhezagirwe nuko tuzitwara tukazikorora niho bazoshaka duhezagira none umuntu yazambanye agakorora kica n'uwagumanye wumva guhezagirwa arinde muzima ninde kandi kibabaje ni kimwe bamwe bazikorora baje mu batunga intoki wifise wayigumanye ego icyo cyose uwo muntu warabikoze nta n'uwabimenye ni ubizi warabyaye utamwisashe ujana ku musharani utayo kakira akantu kakagi sisawa mugabo ubona umuntu yayigumanye ni utanga urusaku ukwiragiza ibihuha n'ibintu canke nawe wirwa muri ivyo by'ahantu cyangwa ugasanga hariho n'abaja ku miti bataraja ku wisanzwe abantu kudasoma Bibiliya ushobora kumva umenga yatukanye ariko Bibiliya hari handi byandika ivuga ngo abungere bameze gutyo ngo nibibwa by'ibihwiji sivyo kuko yavuze ati ikibi kije
umwungere akabona ikibiko kije yego ntaburira intama ziwe cyangwa zihungishe ico kibi uwameze nk'ikibwa cy'igihwiji kubera iki urubwa rw'uruhwiji nibwo barusega ku rupangu bakaja indani kuryama bazi ngo abasumaho bazira rurakuga ruvuge muga baruzanira ibigufa canke ikindi kintu rugaca rwiryamiraho abantu bakiba bagasiga bishe n'abantu ikibwa cari hanze bashita ikibwa cy'igihwiji kubura umwungere rero niwe utegereza kurabira intama ko ziba zunamye ziko zirarisha ukarabiye amaduba zanana n'ibindi bikoko by'inkazi nico gituma ufise inkoni y'ubwungere uravyumva mugabo mu gihe satani ari karakanyaga abantu witwa yuko urongoye canke uyoboye uri umwungere wabo uri ngaho ijambo ry'Imana rifise none wumva uri iki urikibwa none uca wumva kuri iki okay Petero arandika zijya mbwa Moses avuga bazumve neza simbwa zimwe z'imirizo zivise ubwoyo umubiri wose n'abantu Petero yavuze mu cyote cya mbere cya kabiri menga ari hano yavuze ngo iyo umuntu yigeze kumenya Imana akamenya kugororoka akamenya ukuri hanyuma mu nyuma akabivamo agasubira muri bya bindi bibi yahoramwe nguyo ngo yashizwe ko na wa mugano uvuga yuko nimbwa yadashwe hanyuma irazigaruka igivyo yadashwe kuvyo yadashwe ngo ni kwa rugurube none hongeyemo n'ikindi cy'ingurube hongeyemo n'ingurube yogejwe mu nyuma ikagaruka ikiva yanga mu vyondo mu yindi mvugo rero ibibwa biriho n'ibigurube biriho ariko nabungere bazima bariho ibyo bakwiye gukora koresha ijambo ry'Imana ryo ritabesha uzure mpemu yera hamukoresha ubwenge bwawe niho bizogufasha kumenya ibyo uri kurakora n'ingene bikora mugabo ugiye gusuta ijemba mu mpemu nta bwenge nkeneye n'ijambo ry'Imana wapi ndumuvugishwa nzovuga oya sivyo ni ibintu bitatu biteza kujana habuzemo kimwe uratakara sinorangiza n'akantu tutagatanze ko muco akahe aka kanyuma kamwe gusa akantu kanyuma shaka ko turangirizako kandi mwakoze cyane ku muco muri ko muratanga numva naje ubwande ndiko ndafashwa kikigana no kuva ko nande nzogisubiramo nkakiraho hari into biri mu bakozi b'Imana buno munsi ugasanga ngo CHIMAMANDA Moses nakunda kubivuga nibaza ko mumuzi mumaze kumubona ndamwumva kuko ntakoresha Facebook mukora kuri Facebook mugabo hari utuntu hora bankatira bakandungikira nkumviriza akavuga ngo umukozi w'Imana yemera ni mwebwe gusa abantu bakavuga ati ngo bahigiturire ngo murafise ingene mubizi na nyimwo abandi bati abantu yita kana ngo muri eglise ngo hari abantu ngo bita ba daddy yego ngo gasanga ngo mwishengero ngo ni daddy ngo akaza arenza kanavuga ati bijya nibibwa byaje guhenda abantu kugira ngo bibibe ibintu nyene nk'ivyo mwebwe eske kwi daddy umupasitori wawe nibi canke mwebwe ico vya CHIMAMANDA Moses avuga hari ico mwe mu bivuga kuvyo mumaze kubona avuga usanzwe Pawulo yarandikiye Timoteyo ngarukeho avuga ati mu bihe bya nyuma hazokwaduka abantu benshi hazwa n'inyigisho z'ibinyoma nyinshi sivyo rero uno munsi biragoye wanashaka kuko abantu bose bitwa ko ari abakozi b'Imana muri bo kimwe Yesu yavuga ati muzomenyera abantu kuvyo bahama ku ngeso zabo birakugora kumenya ko ari abakozi b'Imana uravye ivyo bakora bikakuyobera yego sivyo uno munsi ibintu biracavanganye abukuri nabi bikinyoma baracakorana ivyo nibisanzwe biriho mugabo ico ndiko ndavuga kimwe Yesu wenyene yaravuze ati ntihagire umuntu numwe muzokwita data uretse data wo mwijuru kiranditse muri Bibiliya ni ukuvuga umuntu wewe so ushaka kugira baso babiri ndeka ndabakubwira ni data wa twese wo mwijuru naso yakuvyaye umugabo wa nyoko wawe ngaruke hahana kuri babakozi b'Imana bagomba kubwira abantu nk'uko ari ba daddy
sivyo umukozi w'Imana ashobora umukozi w'Imana afise imyaka 30-40 mwishengero hari abatamakazi hariho n'abasekuru n'abanyira basengerayo none bose bamwite Daddy. Ikindi yandikiye Timoteyo nyengaruka hahandi nyene ati Timoteyo uri kurabwira ubutumwa cyangwa uhanura ugahanura umugabo akuruta uzumuvugishe nk'uvugisha se wiwe yego nubwo uri umukozi w'Imana ngo yishengera ujya mutamu uri kurabwira ubutumwa uzumwubahe nk'ubaha se yego aba bakecuru n'abagore bakuze ubabwire nk'ubwira mama wabo sivyo niba akwita mwana ntuduze ibitugu ngo uvuge ngo jewe ngo ndi apotre ngo ndi profete oya aba bakobwa ba ubayagije nk'uyagisha mushiki wawe ni bashiki bawe yego nihe hayase ko tubita badani mutirani wasigeho kwita badani jewe mwishengeri wacu hari habari bavuye ngira handi sinzi uko aho baravuga ngo Daddy ndabwa nti Pakist jewe sindi so ndi umwungere wawe tiraje mamanda maze afise ukuri jewe ndise wa Kerina Princess ngaba Jerome umugabo ndi imbere ndi umwungere ugeze guhamagara data atari so yakuvyaye biologique data wo mwijuru twese tumuhurirako bigera ravuga nibyo kanone no bitwa ba Daddy kubera iki ico kintu rero sico sinico cha Bibiliya bana shaka habacha bitwaza ngo Pawulo ngo yabwiye Timoteyo ngo umwana wanje w'impembo no siko bimeze sivyo Jintu zonyita Daddy ngo ndagukundira nabandi niwe yisigaho kwita ba Daddy hanyuma hari kintu bavuze ngo yavuze ngo nibibwa wisanzwe abantu kudasoma Bibiliya ushobora kumva umenga yatukanye ariko Bibiliya hari hano ibyandika ivuga ngo abungere bameze gutyo ngo nibibwa vy'ibihwiji sivyo kuko yavuze ati ikibi kije umwungere akabona ikibiko kije yego ntaburira intama ziwe cyangwa zihungishe ico kibi uwameze nk'ikibwa cy'igihwiji kubera iki urubwa rw'uruhwiji nibwo barasiga ku rupangu bakaje indane kuryama baze ngo abasomaho bazira rurakuga ruvuge muga baruzanira ibigufa canke ikindi kintu rugaca gwiryamiraho abantu bakiba bagasiga bishe n'abantu ikibwa cari hanze bashita ikibwa cy'igihwiji kubura umwungere rero niwe utegereza kurabira intama ko zibazunamye ziko zirarisha ukarabiye amaduba zanana n'ibindi bikoko by'inkazi nico gituma ufise inkoni y'ubwungere uravyumva mugabo mu gihe satani ari karakanyaga abantu witwa yuko urongoye canke uyoboye uri umwungere wabo uri ngaho ijambo ry'Imana rifise none wumva uri iki uri kibwa none uca wumva kuri iki okay Petero arandika zijya mbwa Moses avuga bazumve neza simbwa zimwe z'imirizo zifise ubwoyo umubiri wose n'abantu Petero yavuze mu cyote ca mbere ca kabiri menga ari hano yavuze ngo iyo umuntu yigeze kumenya Imana akamenya kugororoka akamenya ukuri hanyuma mu nyuma akabivamo agasubira muri bya bindi bibi yahoramwe nguyo ngo yashizwe ko na wa mugano uvuga yuko nimbwa yadashwe hanyuma irazigaruka igivyo yadashwe kuvyo yadashwe ngo ni gwa rugurube none hongeyemo n'ikindi cy'ingurube hongeyemo n'ingurube yogejwe mu nyuma ikagaruka ikiva yanga mu vyondo mu yindi mvugo rero ibibwa biriho n'ibigurube biriho ariko nabungere bazima bariho nico gituma je mwisenga ntiwoza ngo urumuvugishwa ngo uvugishwe ibinyoma ari je ndongo iryo shengero ngo ndakwemerera ndakwaka mikro nkabwira abakizo nti ivyo ntimo bije ko n'ibinyoma bya shitani twatewe nivyo ububaye mwungere mwiza wagwaniye intama kujya kwa Dawidi yahagararamwo indubu ikaza bakagwana
intambwe ikaza bakagwana makayaka n'umwagazi yamaze gushikana mu kanwa umunsi rero yuhagurutse ngo uzovuga ukuri ukuguri kugwanya ibinyoma abandi bariko baravuga bazokugwanya abize ko niba bazobigwanya ngo ati yasaze noneho yareka gwanya bene wabo sivyo ukuri n'ukuri ukuri n'ukuri inhijya y'ukuri menya ko waguye wibananiza izinzira mugabo waraguye hanyuma nta buvugishwa na bumwe bw'ukuri buriho buzoza busumba Bibiliya Bibiliya nibwo buvugishwa bwuzuye butavangiye bw'ukuri niyo jambo ry'Imana ryuzuye mugabo no munsi barakubwira abintu ati none byo wabisomye muri Bibiliya biri he ngo ariko ngo nubuvugishwa ngo kandi buvugishwa ngo bw'ukuri ngo urubwo bitaba muri Bibiliya ngo nta buvugishwa na bumwe buriho busumba ijambo ry'Imana ryo Bibiliya nta ntumwa n'imwe iri hikomeye gusumba ubutumwa bwiza aribwo Bibiliya yera rero abantu nibareke guhenda abantu kuko hari abantu benshi bariko barahendwa kubera ibigumbagumba by'ubukene by'ingwara by'ubushomeri abantu bariko babacakiza amaviza bariko babacakiza imiduga bakabacakiza amazu bakabacakiza abagore n'abagabo bakabacakiza amapromotion bijya bintu nibagende bakore wapi ntibishoboka bifise inzira bicamwe ijambo ry'Imana nikora nzohezagira ibikorwa by'amaboko yawe Mbeho guhiviza munagubira ngo akira visa kandi aho babahendera nikimwe nukubera iki Paulo yaneke aba Filipi akavuga ngo jewe ngo ntitumeze nk'ababandi bacururisha ingabire z'Imana kubera ko umuntu mu gusengera abanze kuvuga ngo banzane ngo ituro gishimwe cyangwa ngo zane kimazi cyumuhereze utakizanye isengesho ntirifata ngo shima ngo Imana yabikoze kubera ko abantu no munsi abavugishwa benshi ariko bavugishwa ku batunzi gusa ibyiza byose babiraba ku batunzi no mu ngo z'abakire mugo umukene atagiyo bari c'est très dommage kubera ko n'umunsi ufise abantu bikora abakozi b'Imana buguriye amabiro nk'ayamakabine ntuza amakabine ba docteur kuja kumuraba consultation banza kuyiriha bariho barahari pe kuja kuraba apotre kanaka kuja kuraba prophète kanaka ubanza guca pembeni ukariha amafaranga kugira umubone uko no gukorera Imana none cyangwa no kudandaza kudandaza zangabire z'Imana kuri ko ushobora guhagarara imbere y'Imana ukahava tajambo rimwe uvuze ugahuha abantu gusa umuntu babona aradandabagiranye abantu bagacavuga ngo hari ubushobozi nyabaki hari ibisigo by'ibinyakuzimu byabateye cyangwa sanga yaje yishonze mbwira ingene no munsi ubona abantu ushobora gusanga umuntu ngo ni prophète numuhungu mutoya kimera ubwanwa bwa mbere nk'ubwo uwo musore sivyo uravyo mugabo gasha yinjira mu isengero mu kwinjira ukamugereranya agakumera nka general yinjira kibira agiye kugwana abantu bagahaguruka abasha afise bodyguard titwaza Bibiliya imodoka baramugururira ibintu byose ni hatari avuga ubutumwa bamukikuje abijya bintu tutabonye kuri Yesu titubone ku ntumwa za mbere titubone kuri babandi bose dusubira muri Bibiliya byadutse ubu abantu gasanga basamye muri bini ni napokeya nawe uri kupokera umuyaga gusa umuntu yasohoka mu isengero ukamubaza uti none byagenze gute ngo hari ubushobozi ngo hari amavuta none ijambo babasomeye ijambo iriho ubutumwa bwiza wapi ngo ariko ngo twari muri mudu ngo twari mu bihe byiza kwe ibihe uwo musohotse mwese muzungeza amakontake ngo bavuze ngo mugiye kunyonga imiduga musika mwatse zaba Imana iratanga imodoka nukuri ndabizi iratanga n'inzu ndabizi n'umugore mwiza iramutanga mugabe ifise ingene imeze ni ordre yego byo kugira ngo ndacakiye kwanza nimba ugomba kuba mu nzu ya etage Imana yayiguhaye ikubwiye ati genda ukore cyane ndaguhezagira niwamara kuyaronka ugura parasera nziza yego niwamara ndabana ndaguhezagira ugura amabuye n'isima n'iferabeto wubake ukore umukora ukore hanyuma uzoyinjire yuzuye hari abaca baja mu nzu bakavuga ati reka nirinde n'ibyaha ni hamwe twahera njyame ya jambo missionnaire baduhendako
ngo abikunde bibahera mw'itiro Ko atabura umugorosa azotungwa no kwizera siko bimeze mw'ijuru nta beto ziriyo nta bafundi bari barakora zimwe tuzojamwo gusa Yesu yavuga ngo kwa data hari amazu menshi nibyo kuvuga ngo hari inganda z'imiduga ngo ejo uzosanga ikiduga gihagaze burire oya uteza kuba ufise ikintu wakoze ni wagikora iraguhezagira kuko Imana hica hirya y'ijambo ryayo iraguhezagira mugabo ugiye ngaho gusa ngo uzohumiriza ucuhumura byose biri ngaho canke inzara yakwishe genda mupokeye genda mucakire ndi ngaho Apotre MBAYAHAGA tubashimire cyane kabisa ndabakengurukiye nizere ko umuco mutanze azoshikira abantu benshi kandi nibaza ko abantu benshi bari babikeneye je ndibaza ko abantu benshi bakeneye ukuri barakeneye ukuri kandi no munsi abantu benshi bariko bapfa kubera kutamenya ukuri Yesu niko data yavuze ati yabuye hose ati abantu banje baranduwe no kutagira ubwenge tubashimire rero ko umuco muhaye abantu naje ndabashimiye mwakoze cyane ko twihanganira twizeye ko nitwasaba no kubarondera noneho ndabyizeye ko mutatu natugura murakoze cyane turahari murakoze cyane reka dushimire abakunzi bacu ariko badukurikira twizere ko mwaronse umuco ukwiye n'abataronse umuco muze muntume muze mwandike muri commentaire ikintu naco turakeneye ko umuco nawe ari disponible umva yama yiteguye ku bwacu tutazi neza ko bizobashikira mwakoze cyane badukurikiye nimwabona ikiganiro cacu mugishikane kure kugira ngo abantu benshi baronke ukuri nta muntu ashobora kuronka ukuri ku munsi umwe ariko ndazi ko buke bagenda baramenya ukuri ciao ciao a bientôt